Haleluya shengero ry'Imana. Ndabagumbiriye mu izina rya Yesu. Uhora habaho umugisha. Ndanezerewe cyane pastori. Twaherukana muri 2009. Imana imukoresha imirimo n'ibitangaza. Imana ivugana nanje, ico gihe nari umudamu w'umushikiranganje. Imana ivugana nanje ko Imana igiye kunduza gusumba. Ivugana nanje ibintu byinshi narabibonye n'ibindi ndabirindiriye. Nuko rero sinaje mu nzu y'Imana uko nyene ngaragara kuko hanakuye umugisha. Nazanye ituro ryishimwe. Ndatanga umuriyoni. Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese dukurikirana herereye mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ku amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa kuri no w'Imana igenekerezo 15 ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Na amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye biriko biravugwa hirya no hino mu gihugu. Nkuko mwatanguye muvyumvira na majambo atangajwe n'umutambukanyi wahora ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni. Umutambukanyi wiwe akaba yitwa Hyacinthe niyo nkuru gusa kw'izina ry'umushinga ntahe wiwe akaba yitwa Hyacinthe Bunyoni. Uyu yatangaje ivyo Imana yavuganye nawe aho ngo hari mu mwaka w'ibihumbi 2009 ubwo Imana yamubwira ko izomuduza. Ico gihe akaba yari umushikiranganje yari umutambukanyi w'umushikiranganje. Bunyoni aje gupfungwa mu mwaka w'ibihumbi 2023 benshi babigarutse ko cyane bagiye baragaruka kuri aya majambo yatangajwe n'umutambukanyi wa Alain Guillaume Bunyoni avuga ivyo yavuganye n'Imana ndetse ko Imana izomuduza. Aha bivuye ku vyari vyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2022 ko Bunyoni yariko aragirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye. Bamwe batekereje yuko uyu mutambukanyi wa Bunyoni yariko aravuga ko umugabo wiwe iyo bayimirije kuba umukuru w'igihugu. Namajambo yagarutswe ko n'abantu benshi batandukanye kuva kubo hasi gushika kubo hejuru, mbere atangura no guhanwanwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu minsi iheze rero ubwo Alain Guillaume Bunyoni yarapfunguye mu iboro rikuru rya Gitega akavanwa akaja kwivuriza mu bitaro vy'intara ya Gitega kungurizwa muri Kira Hospital Bujumbura akagarukanwa Gitega, vyarangiye n'undi asubijwe mu cumba yahora araramwo mu iboro rikuru rya Gitega. Bunyoni mu gushika Igitega n'ubundi amagara yiwe yabandanije kwifata nabi bituma hafatwa ingingo yuko Alain Guillaume Bunyoni agomba kuja kuvurirwa muhira akaja yivuza ataha muhira. Ibi navyo benshi babigarutse ko baravuga ati burya wa mugabo ntasanzwe gushika naho umuntu yakatiwe uwo guherayo apfungurwa ngahawe ikigongwe ngaje kwivuza ataha muhira. Nivyo benshi bagarutse ko barabona ko Alain Guillaume Bunyoni ari umugabo w'igihanganye nga mu gihugu c'u Burundi habe mu mugambwe habe no hanze mu makungu. Ifungurwa rya Alain Guillaume Bunyoni akaja kwivuza ataha muhiriwe ryagarutswe ko n'abantu benshi batandukanye. Bamwe bati ibi vyo bikubiye muri rya jambo umutambukanyi wiwe yavuze ubwo yavugaga ko Imana izomuduza ko arindiriye n'ibindi bitangaro Imana izomukorera. Benshi bagarutse kuri iri jambo ryatangajwe n'umutambukanyi wa Alain Guillaume Bunyoni. Aha bakaba bari bitavye amasengesho bari kumwe n'abagenzi babo. Bamwe bati rero ni ya Mana isubiriza igihe, abandi bati igihe kiracyatubikiye vyinshi. Ifungurwa rya Alain Guillaume Bunyoni amatwa dusumira nuko ryo bari yaragizwemo uruhare n'abantu benshi batandukanye iyo babari nga mu gihugu c'u Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu c'u Burundi. Nkuko twagiye turabigaruka ko mu mugambwe CNDD-FDD President Ndayishimiye ntiyayorohewe habe na gatoyi. Hari inkuru tuza kubageza ko cyane y'ivyo byaravuye mu nama yabereye mu Kibimba iho ba President Ndayishimiye yari inama idasanzwe kuko yari hurikiyemwo abagabo batandukanye bava mu bisata vyose bitandukanye vyo mu nzego z'igihugu. Ni nama yoba yarabayemo ukutumvikana kudasanzwe gushika naho ari nama yafasha amasaha arenga 9 abagabo bo muri CNDD-FDD cyane abipete ry'abagenerale bicaye muri iyo nama. Umuntu wenyene wari muri iyo nama atacambaye ipete kuri ubu ni Reverend Ndikuriyo umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse na Geras Daniel Ndabirabe arongoye inama nshinga mateka. Abo nibo barimwo batacambaye ipete rya generali kuri ubu.
ni inama yatumiwemwo abo mu nzego zose zitandukanye harimo abo mu rwego rw'iperereza, igisirikari, igipolisi ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Ni inama yabaye kugira ngo bige ku bibazo bihanze igihugu cy'u Burundi harimo ivyibura vy'ivyankenerwa nga mu gihugu cy'u Burundi nk'igitoro, isukari, ifumbire, umwavu w'ikizungu ndetse n'ibindi vyinshi. Benshi rero ngo muri izi ndongozi benshi bama bumva President Ndayishimiye arira ngo hari indongozi zimunaniza, ngo hari indongozi zituma atuzuza adakora ivyo atarangura amabanga yiwe neza. Mwibaza ko ari bande? Abo rero ni babandi bavugwa yuko bari begereye cyane Arengeyome Bunyoni, bari bararahiye bararengwa ko Ndayishimiye atarekuye Bunyoni atakintu na kimwe bazokwemera ko congera gukandagira ku butaka bw'u Burundi, cyane cyane muri izo vyankenerwa gushika abanyagihugu bazidogera President Ndayishimiye ubwabo bakamwikura ko bakaja mu mabarabara nk'ivyabaye mu mwaka wa 2015 benshi biyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Ndayishimiye rero ngabonye ko abajenerali babandanije kwanana ndetse n'igihugu kibanyi ca Tanzania abo mu mugambwe Chama cha Mapinduzi harimo nka Jakaya Mrisho Kikwete n'ibindi bihangange muri politike y'igihugu ca Tanzania navyo vyabandanije kwanana, ngo Ndayishimiye yoba yarabonye ko atayindi nyishu asigaranya uretse yo kurekura Arengeyome Bunyoni agasohogwa ibohero, bikitirirwa ko asotse kugira ngo aje kwivuza ataha muhira gusa, kandi bikagaragara ntivyitwe ikigongwe yoba yarahawe na President Ndayishimiye ku bw'amakosa yoba yarakoze. Bakavuga ko rero iyi alliance tukabibutsa ko kandi ari n'amasezerano yabayeho hagati ya President Nkurunziza na President Ndayishimiye imbere yuko Nkurunziza akugwa mu mabanga. Sayo masezerano gusa kuko nayo tuza kubageza ko inkuru yayo gusa akaba hari nandi masezerano yari yarabayeho muri CNDD-FDD muri wa mugwi wa batandatu bari bagize bari hejuru ubwo CNDD-FDD yashika ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2005. Hari amasezerano bose uko ari batandatu harimo President Ndayishimiye, Murantunge habanza Hussein Rajabu, hakazaho Petero Nkurunziza, hakazaho President Evariste Ndayishimiye, hakazaho Arengeyome Bunyoni, General Adolphe Nshimirimana ndetse na General Sirasi Ntigurirwa. Abo nibo bari hejuru cyane y'abandi mu mabanga ubwo CNDD-FDD yafata ubutegetsi. Ho bari amasezerano yabayeho hagati y'abo bari abajenerali ndetse bari banajijwe amabanga hambaye mu mugambwe CNDD-FDD, gusa guko bigaragara kuri ubu amwe mu masezerano yagiye yahonyangwa kuko uko bari kuzosubira uko umwe yari gusubirira undi ku butegetsi vyagiye birahungabanywa n'ivyatangwa mu mwaka wa 2007 ku ifungwa rya Hussein Rajabu. Arengeyome Bunyoni rero nawe hari amabanga yarabikiwe nkuko tuza kubigaruka ko muri iyo nkuru vyose nimuze gucikanwa. Muti ari hehe Pastori Havyarimana? Uyu nawe ngo numwe mu bakozi b'iperereza bari bacunze Labe na bagenzi mu Cibitoke. Mu nkuru twabagajeje ko ku munsi w'ejo haheze tubaziyo Dieudonné ni ukuri batazira Labe na bagenzi we ariwe Elwa Nkurunziza, Venant Ndikumana, Fabrice Ribwira umutima na Bonaventure Nkuringoma bajanywe. Twaravuze ko hariho n'amakuru avuga ko n'abakozi b'iperereza bari babacunze mu Cibitoke bo barishwe. Hakaba hari haraye hasavye ko abo bakozi b'iperereza bofasha ko bamenyekana. Wa mbere twaronse n'uwitwa Robert Havyarimana ava mu Rumonge. Hano turabasangiza amakuru twaronse amwerekeye, tubasangize intahe yo watwandikiye twagiye turashira ahabona mu duce kugira ngo vyorohe kuvyumva. Indongozi y'ishengero akaba n'umukozi w'iperereza. Uwanditse yagize ati: jewe mva ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke yahahora, ndakurikira rwose amakuru aca ku rubuga rwanyu. Mwavuze ko abari bacunze ba Labe nabo baba baciye bicwa. Nagira ndabasangize ivyashikiye mugenzanje Havyarimana Robert. Robert twamenyaniye hano mu Cibitoke. Yari umuntu aciye bugufi kandi akunda Imana. Yari mu vyo kunsaba ngo mbe umukizwa ninjire mu ishengero ryiwe. Twaraganiriye cyane ndanamubaza ingene umuntu akorera Imana ashobora gukora n'iperereza. Iki ni ikibazo cyahora kimubabaza iyo ndakibajije. Narabona acajanwa ntanyishure. Birashoboka ko yabikoreshejwe n'ubukene. Havyarimana Robert yambwiye ko avuka mu Rumonge. Ntabwo nzi umutumba avako. Yavuga ko yari yarize amashuri yisumbuye, mu nyuma acajanwa kugwana muri FNL kandi yavuga ko yabaye n'umushefu. Ingwano yaraheze yavuye akorera iperereza, sinamenye uko vyaba vyaragenze.
aho mu iperereza rero ngo yari mu bantu bagendana cyane na Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu. Icyo gihe ngo bamutazira Kanyisha mu iperereza, ariko si Kanyisha umwe wundi muhora muvuga yitwa Willy Habarishize. Icyo Robert yambwiye nuko mu ntango z'umwaka wa 2010 yiyumvisemo umuhamagaro wo gukorera Imana, arasezera ibikorwa vy'iperereza acaja mu vyivugabutumwa. Yari mu ishengero bita Efesibu, sinashoboye gutahura uko bagita mu majambo yose. Yambwiye ko ari we yararirongoye mu Gatunguru, ngo yarakoreye kandi n'inyamutenderi, ntako atari yarakoze ngo nanje anyinjize. Ikindi yambwiye nuko yari yubatse urugo, akaba umuvyeyi w'abana 5. Twamenyanye akora ku cicaro gikuru c'iperereza mu Cibitoke. Naramaje rwose uko vyamugendeye ngagaruke mu bikorwa vy'iperereza. Iki narabona ko bitamworera kucishurako, ariko yarambwiye ko abo bahoranye bari bagumye bamurondera. Mu mpera z'umwaka wa 2024 niho yahava yemera araja gukurikirana ivyigwa vy'iperereza ikiringo c'amezi 6, burya ngo barafise ishure ryavyo. Robert Havyarimana uyu nawe yari mu bacunze Rabe na bagenzi we. Sinashoboye kumenya ko Havyarimana Robert yoba yari amaze gukoresha iperereza mu zindi ntara, yoba yari amaze gukorera iperereza mu zindi ntara kuva arangije ishure ry'iperereza. Sindabizi ko hano mu Cibitoke ariho yahereye akazi. Tuganira yambwiye ko we na bagenzi we bari bacunze abantu bavuye mu Rwanda, yavuga ngo bakorana na M23. Igihe mutanguye kubivuga ko mukavuga ko bapfungiwe mu Cibitoke, niho naciye ntahura ko ari babandi Havyarimana Robert yari yarambwiye. Icyo bikoze vyinshi, ivyo bikoze amakuru yagiye aratangazwa yarahungabanije ibintu mu iperereza, na cyane cyane aho hagiriye habona ifoto ya Rabe na bagenzi be mu Cibitoke. Havyarimana Robert naramubuze kuva ku igenekerezo ya 15 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2025. Amatelefone yiwe yose yaciye ava ku murongo. Narinzi inomero ziwe 3 zose zaviriye ku murongo rimwe. Abo bakorana gucunga abo bantu nari ndabazi ari 4. Nankeka ko kuri documentation Cibitoke bafise abandi bahakora, ariko abo 4 narinzi bose nta uzirengero ryabo. Harugo nabajije tuzinanye mu iperereza, yambwiye ko abo bagejwe ko bahaye amakuru Pacifique Ninahazwe, mbere ngo umwe muri bo yobaciye yicwa. Kugeza ubu rero sinzi ko Havyarimana Robert ari we yoba yarishwe canke ko nuwo mugi wose utoba warishwe. Mwebwe muzi gutohoza mwobandanya mubaza icashikiye Robert Havyarimana. Iyi ntahe ni ikindi cemezo ko Rabe na bagenzi be baciye mu iperereza mu Cibitoke. Pacifique uti turashimye rwose waduhaye amakuru. Ni ikindi cemezo ko Rabe na bagenzi be bafashwe n'iperereza kandi ko baciye mu gasho k'iperereza mu Cibitoke. Iperereza ry'u Burundi ngo ritegezwa kuvuga iyo ryashize bano bantu. Ubuho hari kongera ko abakozi b'iperereza nyene nabo bashobora kuba barishwe canke ko bapfungiwe mu kibanza kitazwi. Pacifique gasaba uwazo umwidondoro ukwiye wa Robert Havyarimana ko yo umusangiza, uwogira kandi ubundi amenye muri abo bakozi b'iperereza bari bacunze Rabe na bagenzi be mu Cibitoke nawe yoba agize neza aba mutangarije nkuko ahejeje kubishikiriza. Mu yandi makuru ariko aravugwa ko hari byinshi biriko biravugwa ko bigezwe ko muri kano kanya. Ikiziga c'umugabo w'imyaka 60 catowe mu ruzi Kaniga Igitega bitara Makenga. Ikiziga ca Pascal Gahungu w'imyaka 66 carabonywe kiranarobwa ku igenekerezo y'icena ntwarante y'umwaka wa 2026 mu ruzi Kaniga muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Uburyo urwo rupfu rwabayemwo ntiburamenyekana. Abanyagihugu bakaba bafise amakenga kuri ivyo biziga bisubiriye gutogwa. Kubw'umwe mu babibonye bari bahari, uwo yishwe yari afise ibikomere vyinshi ku mutwe igihe ico kiziga catogwa. Ico kiziga catowe mu ruzi ruca muri ako karere. Abajijwe kuri ivyo umukuru w'umutumba Gihehe Donatien Nkuzimana yaremeje ayo makuru, akamenyesha ko Pascal Gahungu yari yarabuzwe irengero kuva ku igenekerezo ya 6 ntwarante uyu mwaka wa 2026 vyari vyateye amakenga mu banyagihugu. Kubijanye nuko urupfu rwe rwagenze, Donatien Nkuzimana atomora ko impamvu nyezina zitaramenyekana, nubwo hikekwa ko yoba yaratwawe. Ariko bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Gihe bariyamiriza izo nsiguro, bakabona ko ibikomere vyabonwe ku mutwe w'umuhisi biteye ibibazo kandi bagasaba amatohoza yigenga kugira ngo hamenyekane kuri
cateye ubwo bwicanyi. Inyuma yuko Inyamiramabi yahashitse ikarabiza baye ikiziga ca Pascal Gahungu caciye gifubwa uwo munsi nyene kuwa mbere w'igenekerezo y'icenda ntwarante uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ivyo n'urupfu rwiwe ntibirajamwe muco kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2026 intara ya Gitega amaze gutorwamo ibiziga bishika 200. Mu mwaka w'ibihumbi 2025 iyo ntara yari ku rutonde rw'uburere bwicwamwo abantu benshi mu gihugu ku bwari Giteka isharamwe ry'u Burundi riharanira agateka kazina muntu ubu rikorera mu buhungiro kumvo z'agatotezo ku mashira hamwe yigenga. Nawe rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya Fyonda subscribe canke sabone niba utarafyinda ko kugira ngo toshucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari bose kugira ngo nabo baje baramubambere bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi yoba iba biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane umutekano agateka kazina muntu n'ibindi vyinshi bigezwe ko babiriko biravugwa yani no nga mu gihugu c'u Burundi. Ndi ku munsi w'Imana rero Imana ibandanye kubahizagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.